Burundi bwiza kazoza keza nishirahamwe rishasha ryemewe n'amategeko rikaba ryavyawe n'abagize umuryango wa bene Samuragwa. Mu nama ya bose yahuje abene Samuragwa baserukiye ntara zose kugira ngo hatanguzwe icese iryo shirahamwe, umuhuzo w'abarundi n'izindi ndongozi zari zahishikiye kwifatanya nabo. Melance Nimbona aserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe yaramenyesheje itandukaniro ry'ishirahamwe Burundi bwiza kazoza keza n'umuryango wa bene Samuragwa hamwe rero na gishasha iryo shirahamwe rizanye. Itandukaniro rihari nuko Burundi bwiza kazoza keza rifise cadre legal, ariko bene Samuragwa nta cadre legal yari ifise, yakora mu kwitanga uko nyene mugabo atamateka yigenga hari. Gishasha kirimwo rizofasha cyane mu bijanye n'inyubako z'igihugu mu gushikira nkuko twari dusanzwe tubikora n'ubundi duterera inyubako z'amashure, inyubako yose ya leta, ubu tuzogwiza twifashishije ishirahamwe Burundi bwiza kazoza keza. Mu gihe bishika ishirahamwe rikavuka mu nyuma rigahomba kubera bene ryo batigenjeje neza, kuri ico Melance Nimbona avuga ati twabanje kwiga ni mashirahamwe yose ingene ahomba vyose twabishiga no hino nye turayibona, wanashaka gutangura ishirahamwe tumaze imyaka 4 turiko turakora, twaramaze kuzibira Burundi bwiza kazoza keza ntirizosehomba, na cyane ko twebwe nta makotisation tuzosaba abamambe. Umuhuzo w'abarundi Emelorantine Kanyana yaboneyeho gutanga impanuro. Aha rero nagomba kubahanura ngo mwitegurire kugira discipline irenga iyo mwari mufise. Sera no kumva aho mwarataye umurongo mugabo nta mwongo buri sati bidahizwe. Iri shirahamwe ryojo ntirisaza kuko ni iterambere ry'igihugu, iterambere ry'igihugu naryo rizoguma ribaho tubaho canke twarapfuye. Mugabo ikintu nyamukuru nuko twubaka ikintu kizotuma n'ugwaruka ruzoza inyuma yacu ruzovuga ngo iki gihugu cyarabayemwo abagabo n'abagore bijunja n'ijambo basize bubatse kijya kintu. Buramatari w'intara ya Kayanza Remicisha hayo yari yaje kubashigikira, nawe nyene yaratanze impanuro ku barongoye abandi, yabasavye kugira ubumwe bagira ubwibone mu iterambere. Bagiye hamwe nabo mashirahamwe y'ubwishingizi Bike na Ajiko, bene Samuragwa baciye baja ibuye muri komine Mwumba mu kigo cirerero y'imfuvyi gitiriwe umusamariya w'imbabazi rimaze imyaka hafi 8 irishinzwe. Imiliyoni 13 n'ibihumbi 500 n'amafaranga y'ifashanyo bashikirije ico kigo. Akenze bivuye ku mutima saba ngo Imana yo mwijuru bahezagire basubiriza aho mwavuye, nabasengera n'ubutunzi uze bwiyongere. Ko bwiyongereye urabona ko turonkako igikorwa mwihaye cyo gushigikiza indongozi, ibikorwa gushigikiza iragi, ibikorwa wawundi ahadahari murahamubera mu kudushigikira kuko ndabyibuka neza ibihe bigeze by'iminsi mikuru n'ikindi gihe mbere yahora nyene akora ku mufuko akambwira ati shira abana cyangwa igenda usumira abana. Rero yarabashigikira cyane kubera n'umugambi nagize tubyumvikanye dushigikiranye. Muri kino gihe rero ico kigo cirerero ry'imfuvyi kirimwo abana b'imfuvyi 51.